yaranondeye asanga nanijwe n'ibyaha, anshira ku bitugu anjyana mu rugo. Abamarayika biwe baririmbira mu ijuru rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwabumugansanye mu rugo. Ngurukombe vuga ntangaye, yasanze nkomeretse asomutse umuti, arampumuritsa ati humururu wanje. Sinari kumva ijwi nk'iryo ndema mu mutima wanje, rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe bwabumugansanye mu rugo. Ngurukombe vuga ntangaye, anyeretse ibiganza n'inkovu z'imambo n'igitsibo c'amahwa yambitswe mu mutwe. Nibaza ico yambonyemwo cotuma mbabarizwa vyo. Naquele
hejuru urakomeye nta muhwanye nawe biri bishimwe niwe ndanezerewe muri we ndanezerewe haleluya umwami we nkomezi zanjye biri bishimwe niwe ndanezerewe oya bitunezerewe hali abashukuye niba ntibabyizera niba bahora batamba mu isi kera nitwese kera reka rero dutambire Imana amen ko yaducunguriye ko tunezerewe muri we reka tumwicyubahire sibyo haleluya tubikosore rero kumwicyubahiro cyiwe haleluya ndanezerewe mu mwami umwami we nkomezi zanjye biri bishimwe kwiwe ndanezerewe muri we ndasimbasiba umwami umwami we nkomezi zanjye biri bishimwe kwiwe ndasimbasiba umwami
umunsi w'igikorane utanguye kuri uyu munsi wa mbere uzoshitsa ku munsi wa gatanu. Imbere ko tuvuga porogaramu izoba indwi, twashaka kwakira Pastor Leopold aze atwakira abashitsi kuko niwe Mwete na nashimisha Imana. Haleluya. Amen. Tia mkono juu. Tumpokee Yesu. Haleluya. 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 Tumshangilie Yesu kwa makofi mengi. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Bwana sifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Zina kimana habichwa. Na furahi sana jioni ya leo. Tunanezerewe kumugoro wa Mungu. Kuwa ndani ya hekalu la Mungu. Kwa mungoro y'Imana. Na tulipendelea tuwakaribishe nyinyi wote. Twashaka tubahe kaze mwese hapa katika Paroisse Mont des Oliviers. Aha mungoro ku musozi wa Elayono ya Ministère Minerval. Ya Ministère Minerval. Nafurahi sana kuwaona. Tunanezerewe cyane kubabona. Na ni baraka sana nyinyi kuwa hapa. Numugisha kuba ngaha. Kama mko hapa muri hano si kwa bahati na sisi kubigiyamana. Lakini ni mpango wa Mungu. Ariko n'umugambi w'Imana. Nyinyi kuwa hapa kugira ngo mube hano. Amen. Amen. Wala wale mara ya kwanza kuingia katika hekalu hili abashitse hano ari ubwa mbere baza tunawasi wasimame turabiginze mu kuwakaribisha kugira ngo tubahe ikaze mu izina rya Yesu. Bakaze abagize iryo hamwe ambao walikusudia kuja bemeye kuza kufundisha neno la Mungu hapa. Tukishi jambo ry'Imana ngaho. Hawa Mungu tunawapenda sana. Abene gatatu turabakunda cyane. Nakumbuka siku zilizopita turibuka iminsi heze walikuwa hapa bari hano wakatufundisha kuhusu habari za siku za mwisho. Batwigisha inkuru zerekeye ku na kwa kweli wametufundisha vizuri sana. Zukuri batwigishije neza. Barikiwa sana. Twarahezagiwe cyane. Na wakati wametuomba tena igihe badusaba kandi kwamba waje kuhudumia hapa kugira ngo baze kutwigisha kandi tukaona inahitajika. Tuwafuatilia kwiye na ndio maana tunawapatia nafasi icyo bitwa tubahe kazi kwamba waweze kutoa mafundisho kugira ngo batange inyigisho kuhusu habari za neema kubw'inyigisho z'ubuntu. Nataka kuambia hivi, ndashaka kubwira gutya relation zetu zote za na Mungu, imigenderanire yacu hamwe n'Imana mukadre ya vie spirituelle mu buryo bw'impwemu yote linatourner autour de la byose bizunguruka ku buntu. Bwana sifiwe sana. Amen. Na ndio maana mafundisho ya neema ni ya muhimu sana. Nico gituma inyigisho z'ubuntu zikenewe uifuate kwa makini. Ndakwinginze utega amatwi ili kwamba ikuangazie kugira ngo ikumurikire ili kwamba ikusaidie katika maisha yako ufashe mu buzima bwawe. Kwa hiyo tunasema tena karibu hamwe n'ibyo turavuze Paroisse Mont des Oliviers ku ngoro y'umusozi wa Elayono. na Mungu awabariki sana. Imana ibaheze Salimia wenzako na mwambie leo utabarikiwa sana. Uyu munsi uraheze na katika wiki yote utabarikiwa sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ko pasiteri yaheje kutwakira abashitsi nibaza ko ikoresho tangure. Yesu ashimwe cyane. Rero iyi korane cyatanga umunsi wa mbere kizohera ku munsi wa gatanu. Tudatereje akavura katugoye umunsi. Tudatereje twashaka Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Murakomeye. Imana ishimwe. Ndakomeye neza. Ubuntu bw'Imana ni bwinshi muri jewe.